urubanza rutoroshe nabonye munsi y'ijuru. Ni urubanza rwo gushaka gushira mu buja umuntu azi neza ko yabohotse. Ni urubanza rwo gushaka gukenesha umuntu azi neza ko ari umutunzi, kandi ni urubanza rwo gushaka gushira mu mugayo umuntu azi neza ko yakuwe ko umugayo. Ibyo bintu ni urugamba rugoye cyane, mbere atanu ubundi arushoboye atari Yesu Kristo wenyine. Uti kubera iki? Kubera ko Yesu Kristo abona byose akamenya byose. Iyo abonye akabazo kadutse agariko kose aramenya n'impamvu kabaye. Ni nayo mpamvu aguma asemerera ngo igishaniro came caka muri twebwe no mu ngo zacu. Reka nkubwire, rwari urugamba rutoroshe cyane kuri bakuru ba Dawidi, kuko bashaka kumwumvisha ko ari umwungere w'udutamba wa se wabo, mu gihe nawe yari yamaze kumenya ko ari umwami. Hari ibanga yari yamaze guhishurirwa bakuru biwe batari bazi. Yewe bararushe cyane kubwiwe, atari n'impuhwe bari bamufitiye, kandi atari n'urukundo rwinshi bari bamufitiye, ariko kuko bashaka kumugumiza mu ishamba. Haleluya! Kandi igihe ciwe cyo kuba umwami cyageze. Ibaze nawe, ntibyari gushoboka. Akarero ka kabiri nabonye mu rugamba rwabaye kuri Mariya na Yosefu. Bibaza ngo Yesu yabagaye kuko bobo bamushaka hafi yabo, ariko nawe yamaze kumenya neza ko igihe ciwe cyo kukwegera Imana, igihe ciwe cyo gukorera Imana cyageze. Ubwo rugamba nta muntu n'umwe yari kurutsinda atari Yesu wenyine, kuko afise ihishurirwa ritameze nk'iry'abantu. Akandi karorero ka gatatu ni urugamba nabonye rwari rukomeye rwo kwibwira ngo wokomeza ukabohera Shadrake, Meshake na Abedinego mu buja. Abasore bazi Imana yabo, bazi n'ingene Imana yabo ikora, ukababwira ngo nibapfukamire bongere basenge igishushanyo. Wapi! Ntibyari gukunda. Nawe wari guteka amabuye agasha, ntibyari gucamwo, kuko abo bahungu hari ibanga bari bazi ku Mana yabo. Nubwo isi n'ijuru byari kuvaho, ntaho byari guca ngo bahungu bemere icyo cyageze. Akarorero ka kane nako urugamba nabonye rwabaye hagati ya Yosefu n'abavukanyi biwe ndetse n'ababyeyi biwe. Yosefu byari bigoye ko se na nyina n'abavukanyi bemera ko azobayobora, kandi ariwe muto muri bo. Haleluya! Ibyo bakora byose zari intambara zotuma bamushira ahantu bibaza neza ko ibyo bamwumvise ko bitazoshika. Ariko ntibyakunze. Naguma ndakubwira ngo ni iwawe ntibigiye gukunda ko byamaze kuvugwa n'Imana. Erega biri muri kalendriye y'ubuzima bwawe. Naho byogenda gute bizoshika, banka bakunda. Kandi ikiryoshe ni kimwe, bizoba bakiriho babibona kugira ngo bemere, atari uko babishaka, oya, ari uko bemejwe niyabivuze ku buzima bwawe ikongera ikabishiza batabishaka. Haleluya! Ega ndakubwire kano kantu nako kanyuma ukumve, isi irarushe, kandi irarushe cyane. Hariho abantu biyumviriye gusa ibyo bakumviseho bizokubaho. Haleluya! Vuga ngo amina. Bumvise
ivyo Imana igiye kugushitsako bumva bo gufata n'aka kanya nyene bakakuyongobeza. Ariko nagomba nakubwire kurya batishe Yosefu, kurya batishe Dawidi, kurya batishe Shadrake na Meshake ngo bikunde, kurya batishe na Daniyeli, na wewe ntibazokwica ngo bishoboke. Vuga ngo amen. Hari ibanga ryo kuvuka ubwa kabiri winjiyemo ucura basiga, bisigaye bimeze nka vya bindi bya wa mugabo w'umutunzi na wa mukene Lazaro. Umwe yavugana na mugenzi we ari hirya uwundi ari hino, kandi bakabwirwa ati oya hari akarimbi kagabura abari hino n'abari hiyo. Umviriza ndakubwira, hari akarimbi kagabura wewe umunyamasezerano n'abaguhiga. Niyo mpamvu igihe cyose bakurondeye batigeze bakuronka. Nagomba ndakubwira ngo n'ubu nibakubona nibakuronka rema, senga. Wari usenga rimwe, senga gatatu. Wari usenga gatatu, senga gatanu. Nakuzaniye inkuru nziza ivuga ngo ko batabishoboye kuri Yosefu, kuri Shadrake, kuri Meshake na Abedenego, na Dawidi na Daniyeli. Insho n'ikimenyetso kikwereka ngo na wewe ntibazobishobora, kuko Imana yagwaniriye bariya, niyo Mana ikugwanirira. Nayo si impunzi muhavungira ngo yakunda bariya nawe ntikigukunda. Oya, umunyamasezerano wese iramuraba imuhoza kwijisho, kandi inzitiro ziwe zihora ko abamarayika batanga raporo kwisegonda ati wa munyamasezerano yahagurukiwe. Nico gituma nibusi ijambo ryiza rivuga ngo ndahagurutse. Niyo gituma uhoraho mbere yihagurukiye wenyene, ndahagurutse gushira uwo bahiga. Yesu urakoze, urakoze, urakoze. Ahatagira inkomanzi arahagurutse kugushira, ahatagira inkomanzi arahagurutse kukwagurira, arahagurutse kugushira ku munara hejuru, aho wese bazokuraba bakavuga ngo turaciye bugufi. Nagushimiye rero wowe wumvise indemeshanyo yo kurema. Imana iguhe umugisha. Ciao.